Shalom shalom, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. N'umunezero udasanzwe kubona ino munsi Imana yongeye kuduha akaryo ko gusangira amajambo mu kiganiro ubuzima buhindutse. Uyu munsi muri kumwe na Niyokwizera Pacifique. Ni muri cya kiganiro nyene ubuzima buhindutse dushishikara kumva misi yose samedi. Iyo tuvuga ubuzima buhindutse n'ubuzima umuntu abaho butandukanye n'ubwo yabaho ataragira Kristo Yesu. Iyo tuvuga ubuzima buhindutse ni ingaruka z'ubuzima umuntu aba ariko arabaho inyuma y'uko ariko aragendana n'Imana. Nihinduka riza mu buzima bwiwe, akabaho ubuzima bwejejwe, akabaho ubuzima buzira icaha inyuma y'uko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hama akagendana na Kristo. Kuko iyo Kristo amaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, ubuzima bwiwe burahinduka. Iyo Kristo amaze kwinjira mu buzima bwawe, ivyiyumviro vyawe, imikorere, ivyamwa vyawe ntibiba nk'ivya kera cane, kuko Kristo ahagendereye haba ubuzima n'izindi ntahe zishasha. Niyo mpamvu rero ikiganiro ubuzima buhindutse, Imana iragomba yuko tubaho vy'ukuri ubuzima buhindutse. Abantu benshi muri kino gihe bariko barabaho, bari mu ma eglise atandukanye, ahantu henshi baravuga Kristo, ahantu henshi baravuga izina ryiwe, mugabo ntibigeze babaho ubuzima buhindutse. Ariko icimana dushaka ko nuko tubaho ubuzima buhindutse. Ivyiyumviro vyacu vyarahindutse, mu kubaho kwacu kose kwarahindutse, turiko turabaho ubuzima Imana ishaka. Abantu bariyambuye ivyaha bikunda kubizingirako, hama bariko baragenda nk'uko Imana ibashaka ko bagenda. Rero uyu munsi tugiye gusangira amajambo avuga ngo ufise amakuru ayahe ya Yesu Kristo. Turagiye gusoma muri Mariko igice ca 5 duhereye ku murongo wa 25. Kandi umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu vyiwe vyose, abitanga k'ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiriza kugwara. Ku murongo wa 27 haravuga ngo yumvise ivya Yesu, araza aca hagati y'isengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri yuko akize ico cago. Niyo mpamvu uyu munsi kano kanya dufise ijambo rivuga ngo ufise amakuru ayahe ya Yesu. Rimwe na rimwe abantu benshi ntibariko baraba ahantu bakura, ntibariko baraba ahantu bagomba ko batahura Imana ku rugezo rwimbitse canke ku rugezo rwegeye imbere, kuri dimension nini. Uyu mugore bavuga ngo yari yarumvise amakuru ya Yesu, mugabo icatumye aya makuru ya Yesu yumvise ashobora kumukiza nuko yumvise amakuru ya Yesu, hama arizera, aravuga ati aya makuru numvise nayo kwizigirwa. Aya makuru numvise, aya makuru yumvise yamuhaye igicapu kinini ca Yesu. Abona Yesu nk'umuntu akiza, abona Yesu nk'umuntu atabara, abona Yesu nk'umuntu ahindura ubuzima. Ibi nta muntu yarinze kubimushiramwo, mugabo yarumvise amakuru ya Yesu. Aya makuru ya Yesu aca atuma yumva ko Yesu ari umuntu adasanzwe. Ndagomba ndakubwire, Yesu uburyo akoramwo ku buzima bwawe, sa façon d'agir ku buzima bwawe irafatanye cyane n'amakuru ufise, nuko umubona, n'uburemere ubona muri we, n'ico ubona yoshobora gukora ku buzima bwawe. Niyo mpamvu kenshi igihe cyose bamuzaniye abantu bagwaye, waza wumva avuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Biza gusigura ngo ico kintu kiri muri wewe caje gutuma ubona yuko ninavuga ijambo rimwe kuri wewe uza gukira, nico gitumye ukira. Mu yandi majambo, ayo makuru uzi kuri jewe ukayizera nk'Imana ishobora kugukiza, nk'umwami w'abami, ayo makuru aragukiza, aragukura mu kibanza urimo, akujane mu kindi kibanza urimo. Niyo mpamvu rero uno munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ngo ufise amakuru ayahe ya Yesu. Mbega amakuru ya Yesu ufise arashobora kugukiza canke arashobora kugutabara? Abavuga ngo uyu mugore abaganga bari baramumariye ivyiwe byose,
yari yaragaragaje gushora ibyiwe yivuza, ariko byararushe yuko ashobora gukira. Ngo mugabo yumvise amakuru ya Yesu, yumvise amakuru y'umwami w'abami, yumvise amakuru y'uyu mugabo yitwa Yesu. Aya makuru arayizera, aravuga ati uyu mugabo ni udasanzwe, ndumva mfise inyota yo guhura nawe, kandi guhura nawe byohindura ubuzima bwanjye, guhura nawe byotuma aho ngorewe ndahava. Haleluya! Ufise amakuru ayahe ya Yesu? Byamuteye kugenda, ni kuvuga ngo ku murongo wa 27 havuga ngo yumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzo yiwe. Yumvise ayo makuru, yaraje yarirukanza avuga ngo ndagomba kubona uyu Yesu, kuko ndumva neza yuko jewe uyu ndamukoze ko ku makuru yiwe mfise nza gukira. Ufise amakuru ayahe ya Yesu? Ayo makuru warayizeye, urumva neza yuko igihe Kristo yogira icyo akora ku buzima bwawe cyogira icyo gihindura. Wizera iki? Uyu mugore ngo yaribwiye ati kumukora ko byonyene biza kuzana ubuzima, kumukora ko byonyene biza gutuma nkira. Amaze kumukora ko isoko y'amaraso ryarakamye muri we, aramenya yuko ndaronse ugutabagwa. Amakuru nari mfise ya Yesu arahinduye ubuzima bwanje, amakuru nari mfise ya Yesu arambohoye, amakuru nari mfise ya Yesu aratumye mba widegembya ubunyene. Ngo Yesu yumva ubushobozi bumuvamwo, yatanguye kubaza ngo ninde ankozeko. Burya Yesu yari mu ishengero y'abantu benshi, kandi abantu benshi bariko baramubanda. Byari bigoye yuko yobaza ikibazo ngo ninde ankozeko, kuko abo bose bariko baramubanda, baramukorako. Ariko Yesu yaragombye kubaza ngo ninde ankozeko afise intumbero, ninde ankozeko afise icyo anyitezeko, ninde ankozeko afise icyo abona muri jewe ngiye kumumarira. Niyo mpamvu yabajije ico kibazo, niyo mpamvu bariko baranamwishura. Byaratangaza kuko bavuga ati none gabasha gute Yesu? Aha ku murongo wa 31 bavuga ngo abigishwa be baramwishura bati ubona abantu bariko barakubanda, nawe akagira ati ninda nkozeko. Bo bibaza ngo kumukora ko bisanzwe, ariko n'umuntu amukozeko hari ico yiteze, n'umuntu yagiye kumwegera afise ico yiteze ku bw'amakuru afise. Aba bose abigishwa n'abandi bose baramubanda, ariko nta kindi kintu bari bafise, nta kintu bari baje barondera. Ariko yavuze ati ko numvise amakuru ya Yesu, reka ngende ndamwegere, ndazi ndashobora gukira, ubuzima bwanje bugahinduka. Uyu munsi nawe ndakubaza ngo ufise amakuru ayahe ya Yesu? Amakuru ufise ya Yesu, amakuru akomeye ufise ya Yesu, ayo ushoboye kuyizera arashobora guhindura ubuzima bwawe. Urashobora kuba uri mu bibazo birengeye ibyo uyu mugore, urashobora kuba uri ahantu ugeramiwe n'ubuzima butandukanye n'ibihe bitandukanye uri kuracamwo, urashobora kuba uri ahantu udabona inzira, urashobora kuba uri ahantu uruhijwe n'ibibazo bitandukanye. Ariko ndagomba kukubaza, ufise amakuru ayahe ya Yesu? Urafise amakuru yuko Yesu aca inzira ahatagira inzira? Urafise amakuru wizeye avuga yuko Yesu azura ibyapfuye, yitwa ibiriho ibitari byigere bibaho? Urafise amakuru wizera ya Yesu avuga yuko ahindura ibyahise guhinduka? Urafise amakuru ya Yesu avuga yuko muri we arazura abapfuye? Urafise amakuru ya Yesu avuga yuko no ku kiyaga ashobora kugenderaho? Uca umwambaza mu kibazo cyawe, ucuza kubona yuko ikibazo cyawe ni gitoya. Your problem is not big than his power. Ikibazo cyawe ntabwo ari kinini ku bushobozi bwiwe, ariko biravana n'amakuru ufise kandi amakuru wizera. Inyuma yo kugira amakuru akomeye ya Yesu, ndagomba ngo dufate akanya gatoya ko gusengera hamwe. Mana uri mu ijuru, turagushimiye. Iri jambo riraje kutwereka yuko amakuru twogira kuri wewe akomeye, amakuru twogira kuri wewe ahambaye, ashobora kudukura mu bihe turimo akadutabara. Mwami ndasenze kubw'abantu bagiye kumva kino kiganiro,
hari abafise ubuzima butandukanye bubagoye, hari abafise ibitandukanye bariko baracamwo kandi biruhije ubuzima bwabo. Mwami, abafise amakuru yawe, abafise amakuru kuri Imana ukiza, Jehova Rafa, abafise amakuru y'ukuri Imana itabara, abafise amakuru y'ukuri Imana itanga amahoro, abafise amakuru y'uko uri Imana uhindura ibihe, Mwami biyereke mu izina rya Kristo Yesu. Mu bihe bariko baracamwo, ibyo bariko barabamwo byose, Mwami ubagenderere, ugendane nabo mu izina rya Kristo Yesu. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ubuzima buhindutse. Imana ibahezagire cyane.